Ale umusaba Ale nkora iki Yo gusa ndamukunda ariko akafise umugabo wiwe. uramukunda sisi bo urumva ko Stone atarira busema urumva ko atarira busema kumbe Stone yarabona amapere kandi Stone aravuga ati jewe ndumva romantique ndumva ukungene uvuga kuri telefone nkumva neza yuko ahantu hari ikintu erega burya sisi umugabo ntaba sazwa n'ubusa jewe nta guciriyemo ukoresha umwanya sivyo ale birashoboka bara amarangamutima je ne sais pas mugabo je mu ruhande rwanje ko namuvugishamo kose namufata ale nk'umuvukanyi namwitayeho nk'umuntu okay numvi ikigonge nkavuga ati ko uwo muntu ntore nimero ziwe ndamuhumurize nta kintu na kimwe nta objectif narifise kuri ale ngo ibikindi bikinshaka ariko urabona mu mutima wiwe ariko muri wiwe ashobora kubera kubatse me kuri jewe ntako vraiment ari nukuri Imana ari iryo jambo uvuze ntura ko rizova ari gukwegera undi munsi Stone iki naco koresha umwanya cyo ngusaba gusa igana ntuze kugishira kuko ukamara kugishira ko gusa uriko jambo yavuga ngo ngadonko nokora amaso ngabura kure Akimu nguri afite kamera naho mbona gute kaje ntabona Akimu rero urumva ko asavye ngo ntibabishireko novuga ko turi sansenique Jana Stone nta yambu ntaki avaho onye ashaka kuryama meme gufungura ntafungura imiharo yishira kuri Ale no jewe nta mihari nishira ko kandi nta muhari no mushira ko kuko ale jewe tuvugana ko ari je namurondeye nkamumuriza ko norondera abandi bantu uravyumva me ahubwo imihari ndashira kuri Stone yitwa kutari ko yigenje ale je nitwukundana kuko imyaka mumaranye na Stone nturabona yuko iyo urondeye umuntu w'umuhungu uri kuyaga no muhungu bimubabaza mumeze gute mumeze neza je gusingisha kubabwira amajambo menshi ndabicisha amajambo je gusa nkora ivyo muba mwantumye sisi na Stone mwarababonye sisi nare murababonye nikiki mwobabwira je nshaka kwanza bien ava commentaire ya mbere ndazi mwaravye introduction ingene bayaze na sisi gatoyi ariko ubu nyene ndashaka mugira ico mumbwiye kubera ibi bintu mumfashe kubiheza kubera heza neza sisi wakubwira ati jewe mbonye ikiganiro sivyo mu Burundi gusa nivyo mu Rwanda nivyo muri Tanzania ndarondere nimero nkahumuriza uyo muntu ko mfise impuhwe ari na wakubwira ati jewe umuntu anterefone akambwira ati pole sana ndamwakiruko sisi umeze bien ndaho wamonye wa ale rero wabona ku rezo sociaux utamubona live nguyo ale nguyo nga Ale umeze neza kandi pole si byamaho tunyene kandi birashika pole kandi unambabarire je pense ko inango yavyose ari jewe ivyo byari byo ariko aziko nakubiswe ndakuzira wowe mwatwa umugore ngo sisi amajambo menshi yavuzwe baramvunagura nk'ubu asha ni hatari singitambuka singigiriki nagago ngo baravunaguye mana yanje ali nico gituma natanguye ndakubwira umbabarire kuko intango ya byose ni jewe ariko nyine Stone yavyitwayemwo nabi kuko je guhumuriza umuntu ntivyari gutuma acaza akagukubita meme jewe narabibonye numva ndababaye ndaninjira no mu cumba ndarira en fait sinzi uko nuno musi gushika no musi ko niyumva gusa nyene urazi yubona ukuntu yakarankubita nawe warakugana ikigongwe umva yaduza kadunda menga agakubita menga Ali narabibonye kandi vyaranambabaje cyane ndaronka message nyinshi abantu jana koresha umwanya akubitwa akazirisha yaba basi nari mfise inguvu ziwanje nkabangano ujya gitutwaye no guhangana katwaye gukubitana asha hari kwangurukanya igipolisi okay ntivyari gukunda bivanye no kuntu utabona nico gituma gukubisa uko ashaka kuko nubwo yagukubita akaja inyuma yawe ntuwamenya yuko
ahari ho kugira ngo umusubize. Sasa rero mbabarire cyane ndi imbere yawe ndagusabye imbabazi jewe nyene bayazane, ariko sikuvuga ngo je kurondera tuvugane ngo nakwifuriza inabi canke nakwifuriza ko Stone yoza akagukubita. Me nabibonye kujya kandi no mukuza ntiyansezeye ngo menye ngo agiye gukorera ikibiyale canke ntiyumva sinigeze menya nicaje gukora, ubundi bwo sinari gutanga impamvu yo gukora ibintu nkabijyanye. Ale nukuri kw'Imana mbabarire kandi gose urabizi yuko je ndi singomwa hazoza uyundi gusa mwarahebanye burundu n'ujya mukobwa gaje twarahebanye uwazuza uyundi nimba nzo muronka sinzire ariko singunda umuntu nzoja ko amanzo kwama nkubitwa nka kwa kundi nyene bandunda umenga na karoke babakora badunda hazi bazi nka grand frère wanje ngene akira muronde sisi ubu mubanye gute na Stone kuva kijyagiye? Okay, ukuntu tubanye novuga ko turi sansenique. Jana Stone nta yambu ntaki ava hiyo onye ashika kuryama meme gufungura ntafungura imiharo yishira kuri Ale no jewe nta mihari nishira ko kandi nta muhari no mushira ko kuko Ale jewe tuvugana ko ari je namurondeye nkamumurije ko norondera abandi bantu uravyumva. Me ahubwo imihari ndashira kuri Stone yitwa kutariko yigenje cyane. Ale je nitwukundana kuko imyaka mumaranye na Stone nturabona yuko iyo urondeye umuntu w'umuhungu uri kuyaga no muhungu bimubabaza, kuko nawe arashobora kuba afite rezo kavuga ati jewe umugore wanje simba shaka ko ari umuntu w'umuhungu numwe amuyagisha kuko abahungu ndabazi. Nturagera ubona Stone wariwe neza kugira wirinde nawe izingorane, kuko nimba ubona ibintu vyo gutendukanye n'umugabo wawe ugafuma uvyihoza hakutandukana n'umugabo wawe. Okay, Stone novuga ko imyaka tubanye nta musi numwe yari bwakore reaction nk'iyi ngo nuko navuganye n'umuntu afuri cyagiye kunangaza nuko yagiye kubikora no kumuntu asanzwe yifitiye ingorane. Basi yafuma ntega akarondera umuntu akomeye bashobora guhangana nawe sivyo, avuga ati ujya muntu ndamuteye ikofe nawe nteririndi mugabo yagiye kubikora ku muntu ntabona. Sigura ko sisa avuga ati bufuma bayaga n'umuntu akomeye kugira bagwane na Stone, ntaco ukora kugira Stone ntanagwane ntanashavure. Okay, umviriza ashavuye novuga yuko ari we yo bariko yasrese dusa ko jewe nta muhungu numwe yoza ngo aje kundwaganda namwemereye ico ni cyambere kuko mukundondera nta gishasha yo bagira nzanire mukundondera sinzi ibintu bagira mbwire sinzi no bantarumva ntanakimwe. Sasa rero je mfise umugabo kandi Stone no kutiyemera je ndamwemera kandi cyane n'umugabo wanje ndetse no kwandika turanditse none undi muhungu tworonderana ngo dushikana he. Ale n'umuhungu yifitiye ubumuga bwiwe sinzi nubwo ari ko akomeye sinofa ndamweme. Ale I'm so sorry sindiko ndakugaya mugabo sinokwemera kuko naho no gushira sivyo baguhoye ubusa. Sisi Stone rega yampoye je ngo naguhaye nimero none kuma nimero ni bibi abantu bose bazihaye ni jeje nyene ko ariko naje yamfashe nabi urazi ko kandi jewe Stone ni inshuti yanje ni papa wanje muto kuca nyubahuka na jewe urumva kuca nyubahuka ngo kwera naguhaye nimero sisi urana yuko hari nundi musi uzosaba nimero ngo nivyo wabonye jeje ndazikwimuca nshavurira nawe ugasanga niteranije kwa Stone interanje no kuri wewe. No nibisanzwe kandi kuba Stone yo bayahanganye wewe akagufata nabi canke ikiniki ni papa muto yo agufise kurenganza no gukubita urusa gukubita urusa ni papa wanje muto ariko nafite urenganza buhumbi uviza kandi wowe urakomeye sivyo wowe urakomeye je sinogwana nawe je sinzi kugwana ntiwogwana nawe ndaziyo nagukubitira mu gafuko uravyo sanzwe nikuyemo ubwoba rega Stone sisi uko biri kose ona Ale ari mu bibazo rero Ale vyari bisaba yuko ari nk'umuntu bye nkawe ngene waruje vyari vyiza kumuhumuriza kuko afise ubumuga ababazwa n'urukundo anakujya mukobo bakundanye nawe yamufata mu kabara ari kumwe n'abawarido ari kumwe n'abapeti bamusohokanye urumva afise ubumuga abazwe n'urukundo anakubitwe urabona yuko uyu muntu akwiye kwitabwaho were wari wabikoze sisi wera abico ukora kibereye uyu mupeti yani stress basi twice basi mu bibazo bitatu afise twice basi kimwe basi udufate nko kumanira ubona no kwiciye ico kwica je mbona nkuko wowe yabigusa umusaba ikiyari Ale nkoriki no gusa ndamukunda ariko akafise umugabo wiwe. Uramukunda sisi bo urumva ko Stone atarira busema urumva ko atarira busema
kumbe Stone yarabona amapere kandi Stone aravuga ati jewe ndumva romantique ndumva ukungene uvuga kuri telefone nkumva neza yuko ahantu hari ikintu erega burya sisi umugabo ntabasazwa n'ubusa jewe ntaguciriyemo ukoresha umwanya sivyo ale birashoboka bara amarangamutima je ne sais pas mugabo je mu ruhande rwanje ko namuvugishamo kose namufata ale nk'umuvukanyi namwitayeho nk'umuntu okay numvi ikigonge nkavuga ati ko umuntu ntore nimero ziwe ndamuhumurize nta kintu na kimwe nta objectif nari mfise kuri ale ngo ibikindi bikinshaka ariko urabona mu mutima wiwe ariko muri wiwe ashobora kubera kubatse me kuri jewe ntako vraiment ari nukuri kw'Imana ari iryo jambo uvuze ntura ko rizova ari gukwegera undi munsi Stone iki naco koresha umwanya cyo ngusaba gusa ihigana ntuze kugishira kuko ukamara kugishira ko gusa uriko jambo yavuga ngo ngazonko nokora amaso ngavura kure Akimu nguri afise kamera naho none mbona gute kaje ntabona Akimu rero urumva ko asavye ngo ntibabishireko urumva yuko afise kuvuga ati jewe nubwo twora inbox twono bimubwira live urumva ugira icyo umuhanuye yari rero kugira ibintu bigende neza okay icambere na mbere ale warabonye je khuru nakuvugisha nakwitaho nk'umuntu afise ingorane kanaka nta bintu vy'urukundo twigeze tuvugana kuri telefone jewe nawe ariko ubu unyuvuze ngo urankunda sivyo Sasa kirya gihe rero Stone ashobora kuba yakugiriye nabi ata mpamvu nimwe ihari sivyo je ntagukunda atakintu na kimwe duhuriyeko ubu naho deje uvuze ngo urankunda kandi ubivuze imbere y'abantu iyo bibonaho ho ikiba ingorane yo zisumbije anye je nko gukingira ubuzima bwawe nko kurinda je ndi umugore w'umuntu mfise n'umubebe uracyari nshobora kuba ndakuruta n'imyaka alituza uzoronka umukobwa gukunda muzohoze ivyumviro kandi usenge yale uwombe ntuzoro umukobwa ngo yagutelefone aguhumuriza uce wumvamo ko mukunda icambere cy'umukobwa bisaba yuko kwanza mumenyera ko we ntubona ngo umubone ngo igena ameze ubone kungene aba yuko ari size yawe sivyo bisaba yuko umukobwa umwitondera ukarondera kandi usenge cyane yale usenge vraiment kubera Stone none agravuga yuko kaje aza no kumbruka kuri phone ko nazo so kubona apere yiwe sinzi vyakora we ko twe dushaka kurangiza ibintu bimwe kuko je nasanze ufite ibibazo bitatu ukutabona ukubabazwa mu rukundo hamwe no gukubitwa ivyo bibazo bitatu twashaka basi dukureho kimwe bisa yuko wewe dufasha na wewe gukuraho kimwe dukureho iki naguhaye miko gukura iki gusa harimo kubitwa n'urukundo kubabazwa mu rukundo no kutabona ariko kutabona aho ntabasha dufite ntabwo nivyo nibi kada ni bibiri bibiri kubitwa na Stone no kubabazwa mu rukundo kuko kubazwa mu rukundo kandi nacone cyo kiravaho kuko mwarahebanye n'ujya mukobwa kandi ujya mukobwa naje no guhanura muhebane kuko ujya nawe numengo yari ndaya kujya mukobwa no mu vyakuramwo naje uceke nicovuga ngo arankunda bagikuremo okay mvugira akoresha umwanya akuvugire no kuvugira ko uja mu mahombo kamara y'ukwezi kose mu masengesho kubera mu masengesho hose ngo kumavi niho biva ushobora gukirira ingwara yo kutabona ukahakirira canke ukaronka Imana ikakuzanira umukobwa wawe nyezina kandi iryo sengesho nanje ndari mufasha sisi kandi arasenga sisi n'amafungara yakora sisi sho kumara imisi 3 atajya yarabimbwira ari mu masengesho garana gusengera urumva je nico no guhanura tucemeranye cyane naso ntaribi ko we abyumvamwo nta kibazo sisi basi yale ngusabe ni waronka umukobwa mukunda n'uzompuze nawe ndomubona gute ni wamuronka sikuvuga ngo uzomubona ko muzohura wese nujya mwari mwahuye ntwari wamubonye mwe mwarahuye uzompuze nawe nta kibazo sisi je ndamutahanye kandi burya ducaha wewe poa Imana iguhezagire cyane ari tenzetu
ndamusezera musezere wamubonye ariko Alexis ya okay ya rero je mfise umutwaro wo kwama arere turu kandi aha tugenda n'amaguru amamoto igitoro cyarabuze aha tugenda ni kuva ngaha no mu buhinyuza ni buhinyuza kukanga kuva ngaha no kukanga tugenda ukunyene guys ndabakunda cyane rero ciao ciao